uko kugira ngo inkino zishike ku gice ca nyuma mwakinye match nyinshi. Imana ivuga iti ndabaye ubushobozi bwo kurandura, guherengeteza, guhonya, gukomvomvora imitima mibi yose iri muri iki gihugu. Ko yarahatse indaro, nivyo yari yarahatse indaro, ariko Uburundi buriko burakira, Uburundi buriko buratoha. Tubishimira Imana kuko yarabidufashije cyane. Twubake, duteragire, tuve ngaha twese tugiye kubaka, tugiye guteragira, tutagisubira mu kabajende. Mbahaye ikaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu areno yanyu ya Burundi News TV. Biyejeje gukomera cyane aho Perezida P.Ndayishimiye wewe iyo bagiye kwinjirira mu ishamba cimeza rya Nyungwe ryo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, nayo Perezida wa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi akinjirana cyane ahitwa mu karere ka Rubavu, aho ni mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, aho nanone hateguwe urugamba rukomeye cyane nanone rwo kugaba igitero ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ni mu nyuma z'uko rero bacyagereza ibikorwa bitandukanye Perezida P.Ndayishimiye, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo bo babona yuko umwasi umwe rudende bafise ari igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ndabibutse yuko ico gihugu nyene atabwo bagifise ku majambo akomeye cyane abakuru b'ibihugu vyompi bariko barashikiriza. Bipfurije gutangura umwaka mushasha wa 2024. Imana izobane namwe. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kurishikirana amakuru ateye ubwoba tugera tuze kuganuka ko mu buryo bw'idonido. Ndasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru yacu, muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane ahijije kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, nawe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu muhawe ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahijije kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora. Akaniko karyo gusomana ku musi video urabanditse ijambo sabone pyondeko, uracobona arakazo jyano nyene pyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo haheze ariho nanone Perezida P.Ndayishimiye na bamwe mu barongozi bakomakomeye ubwo yasaba nanone itegeko nanone ko rishigwa mu ngiro rimurekurira gutanga nanone itegeko rikomeye cyane ku gisoda ciwe kugaba igitero cyane ku mwansi umwe rudende afise ari wenyene igihugu kibanye cy'u Rwanda. Perezida P.Ndayishimiye yubayije gutanguza intambara ikomeye cyane ubwo nanone yiteguriye urugamba nk'uko amasoko yacu avyemeza. Biravugwa yuko rero ibiko binini vyakuwe mu rubiko na cyane aho bivugwa yuko gushikungu rero hari n'inkoho z'intambara zitegerezwa gukugwa irya nino nk'uko hahejeje kumenyekana yuko hari intererano igiye kuvuturuka mu bihugu vy'amakungu ya kure nk'uko amasoko yacu avyemera. Muze kunyemera rero byose tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye, aho kuri ubu ngo Perezida P.Ndayishimiye yaje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwinjirira mu ishamba cimeza rya Nyungwe ryo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Bibaye mu nyuma z'uko rero gushikungu rero nga mu gihugu cacu Burundi ku munsi w'ejo ariho nyene habonetse umutekano utari mwiza na cyane mu ishamba cimeza rikibira nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ubwo nanone muri etat major no mu biro vy'umukuru w'igihugu bemeza yuko nanone Perezida P.Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane yo kwikura ko umwasi. Ndabibutse yuko rero Perezida P.Ndayishimiye na mugenzi we w'igihugu ca Kongo baherutse gushikiriza yuko gushikungu rero umwasi umwe rudende bafise ari igihugu kibanye cy'u Rwanda. Abihweza ivya politiki bakibaza
niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo bagiye gutana mu mitwe n'igihugu cy'u Rwanda bigaca bikunda. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze niho nyene yacuriye ico gihugu cy'u Rwanda kuba nanone kitazosubira nanone kuronswa indagara, isazi n'ibindi bitandukanye abanyarwanda bazoheba ikiyaga Tanganyika. Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe rero mu bategetsi bakomakomeye baciye biyumvira ivyo vyose vya nyene icubahiro umuvyeyi wacu, ariko nanone bamwe bakabifata uko bitari nkuko nyene icubahiro General Neva yabishikiriza. Munyemere rero tuze kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira, bibaye mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarahiriye kwirukana RDF na cane mu gihugu cayo, aho nanone Burundi nanone bwamuhejeje kuronka intererano ikomeye cyane izova ku munsi w'ejo nanone nkuko biriko biratangazwa, aho bivuga yuko hategerezwa kuva nanone intererano iva nanone mu bihugu vy'Uburusiya no mu bihugu na cane vy'Abarabu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye mu isi iheze yagirira ingendo, ubwo nanone bivugwa yuko rero hari intererano ihejeje kumushikira mu nyuma z'uko rero agaragaje ibibazo bikomeye cyane yuko yoba nanone agira yikure ko umwasi ari we nyene igihugu cy'u Rwanda. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kugaba igitero gikomeye cyane nkuko vyoba biriko biravugwa canke vyoba ari ibindi? Ndabibutse yuko rero muri aka gatondo ariho Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo gusaba abasirikari biwe ko bokambarira urugamba, ariko bamwe bagaca bamusaba yuko yohagarika ibikorwa vyiwe bijanye no gutanguza intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda, bivanye nuko igisirikare cacu gisigura yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF na cane kitesukirwa mu bisirikare vyose vyama biboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aho rero bamwe mu basirikare bamaye nk'akarorero bavuga yuko na leta ya Kongo yananiwe kandi nanone yikuvye u Rwanda inshuro zitari zikeye nkuko abo basoda babandanya babivuga, ariko kizigenza w'ingabo zacu yamenyesheje yuko rero adatewe ubwoba kandi atazigera yihanganira umwasi wiyo mu nyuma z'uko inzoya ziriko zirapfa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abavyeyi n'abandi bana batandukanye bakaba bariko baragandagurwa n'umugwi Red Tabara nanone ushinjwa kuko kuba woba nanone uhabwa indaro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru rero yo kwizerwa dofise yoba ari ayahe? Muze kunyemera rero tuze gutanga umuco. Ese kuko Red Tabara yoba iherereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda canke vyoba ari bwa bujanja n'ubuswahili bwa Perezida wacu Evariste Ndayishimiye? Bamwe rero batanguye kubeshuza amakuru avuga yuko Red Tabara yoba iherereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abandi bakemeza ayo makuru bivanye nuko buri wese avyiyumvira bivanye n'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Twebwe rero turaza gutanga umuco ku vyerekeranye n'amakuru ariko arakwiragizwa irya nino ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, aho hari ibikorwa bitandukanye biriko nanone biribonekeza. Perezida Evariste Ndayishimiye yanzuye yuko nanone igisirikare cyose gikwiye kwambarira urugamba bivanye nuko gushika ubu intambara umwanya ku mwanya ishobora gutangura. Perezida Evariste Ndayishimiye yo bagiye guca nanone muri Nyungwe mw'ishamba cimeza, nayo Perezida Tshisekedi wa Kongo nawe agaca nyene mu karere ka Rubavu ko mu gihugu cy'u Rwanda kuko amasoko yacu avyemeza. Ko karere rero ndabibutse yuko ko bagaherereye ahegereye igisagara ca Goma, nkaho Felix Antoine Tshisekedi yaheruka gushikiriza yuko ashobora kugaba igitero gikomeye cyane ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nanone arungitse ibikoho binini vyiwe vya muzinga biherereye mu gisagara ca Goma nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero byose tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira, bikaba mu nyuma z'uko rero abahinga baoni batangaza yuko rero iyi ntambara ishobora gukwega akarambara inga mu gihugu cy'u Burundi kandi igakwegera ibihugu bitandukanye bivanye nuko bizohera iyi ntambara ibaye nanone iy'akarere ka Afrika y'ubuseruko, bivanye nuko n'igihugu cy'u Bugande catanguye gutanga gasobo kuri nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze, anone kimenyesha yuko niyo bandanya ibikorwa vyo gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu kwibonekeza mu majambo akomeye cyane. Ibi vyose bizoca bikwega akarambara kandi na cane uko Perezida Evariste Ndayishimiye agabisha abanyagihugu ababwira yuko gushika ubu rero yoba agiye kwifatira mu minwe, na cane nkuko bica biboneka yuko yoba yaciye ashira mu ngiro ivyo yatanguye. Perezida Evariste Ndayishimiye
rero yaramenyerewe na cane cane mu kuvuga ariko gushira mu ngiro wapi, ariko nanone abarundi twumiwe aho nanone twatangajwe no kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika nguyu yatanguye gushira mu ngiro ivyo yasezeranya abene igihugu mu cankuzo, ubwo nanone yavugaga yuko umwasi wiwe ari igihugu c'u Rwanda. Umwasi rero murazi ico akoregwa, na nivyo rero bigiye gukorerwa RDF nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone biragoye cyane abihinga biheza ivya politike nga mu gihugu c'u Burundi basabye Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika iyi ngendo bivanye nuko umwanya ku mwanya ashobora kuba yahavye inzira, kuko nanone biboneka yuko yoba ariko aracamura inzira nanone itarimwo amatara nkuko babimenyesheje, bakavuga yuko rero umwanya ku mwanya rero ashobora kuganuka na cane cane ahaboneye ico imbwa yaboneye ku mugezi nkuko bimenyeshwa n'umwe mu basirikare, gusa atashimye yuko tuvuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe. Ibirababaje cyane rero kuba bamwe mu basirikare ari bo nyene badashigikiye umukuru w'igihugu, vyoca vyumvikana kandi bigaca vyoroha yuko gutsindwa urugamba mu nyuma z'uko igisirikare cacu gikomeye cyane, biroroshe cyane bivanye nuko bamwe mu basirikare badashigikiye imigambi ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho babibona yuko nanone ari ibikorwa vy'ubwiyahuzi kandi ataco bariko baragwanira mu nyuma z'uko rero Red Tabara gushika ubu rero yagerezwa kuba nanone iriko irakorera mu gihugu kibanye c'u Rwanda nkuko vyashikirijwe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyo ngendo rero yahakanywe n'abakuru muri ivyo bihugu nanone nkuko amasoko yacu avyemeza, bikavugwa yuko rero u Rwanda rwisiguye ruvuga yuko rero nanone atamusada numwe atagikoresho na kimwe rw'abaruronsa uwo mugwi witwaje ibigwanisho, bivugwa yuko rero ari uwiterabwoba ngaho mu gihugu c'u Burundi wa Red Tabara, uko nanone vyabaye mu nyuma z'uko igitero mu gatumba cyari gikomeye cyane kandi cari gejeje guhitana abatari bakeye, aho bamwe rero abana, abavyeyi n'abandi batandukanye, abasirikare n'umupolisi baciye basiga ubuzima, nubwo nanone amakuru akomeye cyane yeje kurishikari amakuru ateye ubwo. Muze kunyamara rero vyose tuze kugaruka dutanga umuco kuri aya makuru ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye bahejeje kwinjira mu ishamba cimeza ry'igihugu kibanye c'u Rwanda rya Nyungwe, nayo Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe nyene akinjirira mu karere ka Rubavu, aho nanone naho hitwa nanone ku Gisenyi nkuko amasoko yacu avyemeza muri ico gihugu c'u Rwanda. N'ayandi makuru ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuberegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe nyene bamenyesha yuko gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikari ibintu biteye ubwo tugiye tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. RDF yoba yiteguriye ite igisirikare cacu c'u Burundi kitesukirwa mu ntambara mu nyuma z'uko rero twoba turiko turagwanya umwasi wacu. Ivyo rero bigashikirizwa na bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho nyene banka iyo ngendo yiwe bavuga yuko ari ibintu bidakwiye kandi bishobora gukwega akarambara. Munyemere rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye tubandaririze ku ijambo rya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, mu nyuma turi buze kugaruka dutanga umuco kuri ivyo vyose. Timuje kure rero tubipfurije nanone ibihe vyiza kandi nzere ko umerewe neza aho uri hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Baye kaze rero turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi twabateguriye. Ivyo tubishire ku muzirikanyi twese yuko ubu turiko turagira umushinge, dukomeza umushinge kugira ngo urwo rugendo rutworohere. N'urugamba rero, iyo ari urugamba ni ukuvuga turabagwanyi muri urwo rugamba. Mu minsi iheze narabajije none ko ari urugamba umwasi tugwana ninde, nasanze twarihenze ku mwasi, nico gituma bitadukundira kumugwanya, kuko twamwise Rorezirita niyo twise umwasi. Ico dushaka gushikako ngo umwasi n'ubukene, umwasi ni uwo muntu wese ashaka kutugumiza mu bukene, niwe duhanganye. Uwo wese ashaka kutuzigira mu bukene, adashaka ko igihugu cacu kiba igihugu cifashe, ni ukuvuga n'umwasi, ariko adufata ibirenge ngo ntitugende. Iyo turi ku rugamba dufata abajeje umutekano bo barabizi, umuntu adashaka kuja ku runani rw'abandi akisigaza inyuma abashaka kurasa bari imbere yiwe, nova abakorera umwasi, niwe mubi kurusha umwasi ari imbere yawe. Uwo rero utamwikuyeko ntushobora gutsinda urugamba.
nico gituma umuntu wese atubuza n'utwo twari twironkeye agasigara aratumunga dutegereza kumugwanya twivuye inyuma. Nivyo turi ku rugamba murumva, shobora kuba ndi kizigenza mubi muri urwo rugamba kuko abanyidogera ni benshi ndabizi. None ahantu uza wumva ngo urahirwa ngo neva ntabe yabimenye, nuvuga yuko ndi umwasi w'abo bantu. Nikimenyamenya baranavuga bo bazi yuko igihugu gitembagara, ngo igihugu nicabura amabarabara bazobibaza umukuru w'igihugu, igihugu nicabura amashure bazobibaza umukuru w'igihugu. Nuvuga twebwe nta ngorane, umukuru w'igihugu ntibazobibazwa. Mugabo none uzoba uri kurenena, ubu iyo utashe iwanyu ugasanga abantu bose bagwaye kwashi, uca unezerwa? Uca unezerwa? Mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura, igihugu kirimo abamiliyarderi, igihugu kirimo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zigugu miliyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya shuri, sivyo? Kwandeka tubane icupa rya ruina nanga, icupa rya ruina rimwe intebe zingahe z'abanyeshuri? Atumvikana intebe intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe. Mwumva harimo intebe zingahe mu icupa rya ruina? Igihugu kirimo abantu bafite amajipe V8 5 10, guhebe jipe V8 imwe gusa ati cengira ngurira intebe abanyeshuri. None hajya uri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi bawe bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi, urasubira kuvuga? Tuvuga n'ukuri ko moja hanze mbwira wajanye abana muri vacances muri kuri plage nziza muri rezo sosio, umwana agacaza arirukana guhe papa go hamwe wacu ngo abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga, urasubira kuvuga? Pourtant wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage hariya kuri Côte d'Azur. Mwumve ingaruka ibi muvuga ngo bizobazwa umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu, ni le premier parmi les égaux. None sivyo? Muri henda rero ndababwiye, uno munsi harageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika. Kera ntuzeye muri orikome bariko baravuga ngo igiturire ngo gitungisha benshi, bari ngo gitungisha bake kikica benshi. Naramubajije ntibujya wowe urazi kubisigura bike? Ikibi cy'igiturire burya abantu ntaco bazi, ko uvuze ngo gikiza bake kigatungisha benshi. Je ndashaka kubwira nti iyo ni inzigo, ufise ishari ko ntunze. No, igiturire nitwaze tukimenye icarico. Igiturire kirica ndababwire. Hariho ubwa mbere wewe uri umukozi wa leta, abene gihugu bagwa bavyuka kugira bakore mu kigega haze y'amahera kugira uhembwe. Urahembwa, umwene gihugu yaza kugusaba ya service uhembegwa ugaca umubwira ngo mpemba kandi wumvise ko uhembwe kabiri, double salaire. Ntumenje none kera ngo abaduwaniye ngo bace bavuga bati jewe ntumpembe gusa bapfa kunjara nibera umuduwani nzihemba. Igiturire umva ubwa mbere utesheje na wa mwene gihugu gukora, ufashe utuhera yarasanzwe yaraguhaye, none ufashe n'utwo yarasigaranye uciye utumwaka. Ntuhejeje gutembagaza igihugu, igihugu urahejeje kugitembagaza. Igiturire n'ubunebwe. We wari wagiye ku kazi ugaca wiyankira ngo tutabonanye ngo tuyage, sinkugirira. Jewe mu bintu narahiye nuko ikibazo cyawe ntagitureta uko ndinze kukubona. Muze mubaza ama service yose naciyemo. Jewe nta dossier nshobora kumarana imisi ibiri, ntibikunda ko nta shaka mubaze nkiri muri etat major logistique. Jewe icantwenza re wazibona umuntu aje ngo ndiko sawa umubonano wamuho umubonano ngo hari akadossier nari nazanya hango narinze kugusigurira. None wagiye muri secretariat usanga ntako ndakora.
gacahamagara umusekreteri dosiye y'iyinite ntiyakozwe bateko kubera iki uri uranduhisha ngo nguhe umubonano ndi muri ministeri de l'intérieur ho vyama vyabaye bazi yuko kugira wagire ya association ngo mpaka umubone mu maso kubera iki abasaba kubona mu maso bo bariko barakorera nabagiye ibiturire utebeje dossier uburi umuryi w'igiturire presomption yo kurya igiturire iyo utebeje dossier kamara igihe wawe ni presomption yo kurya igiturire nico gituma nuguruye irya telefone ubu uwundukiye message ndamubaza nti warabwiye umushikiranganje ngo yego ngo muga ntiyanyishuye nti mpa message wamurungikiye ndamubaza ntabashikiranganje ndabaza nti umuntu niko kimutamwishura kubera iki mutishura bashikiranganje kubera iki abantu babandi cyane mwishura jewe nico bise umwanya kubarusha jewe ko ntwara ubushikiranganje bwose kubera iki ndonka uwo mwanya wo kubisoma no kuvyishura kubera iki mutishura Ebwe mu nyumba muze muranyandikira muga muca mumpa message mwandikira umushikiranganje hanyuma nze ndaharura incura dasoma kweri karije ndara nicaye namwe mukarara mwiryami shaka vyene muriko mu nta ku kivi kugurira umuntu kungunguru nivyo Obere avuze ngo ntarakwira intara zose cyano kwituma intara 18 iminsi 18 mu kwezi wozibura Drabiretse ingene bakora jewe ndi mushikiranganje w'intore hagati narashobora kuva muhira nzi yuko nzogaruka ejo nkagaruka indwi iheze kubera ngiye numva ibibazo mu ntara amadokima bayanzanira njani zo ndiko ndakora je nakorera mu modoka shitse muri hotel ibiro ndakora nkabirungika bagaca banduyikira ibindi none sinabikora none ngombwa kuja mu biro mwagiye gukorera bene gihugu ntimwagiye gukorera mu biro tubanze tuje ngaho ni twadushaka itunga ry'igihugu administration état major général dukore ni mudukoreshe rero ndabwira kuko ntidushobora kugwana rujya rugamba hariho umwasi ari nyuma yacu umwasi niwo wese yanka cyese ushaka kuvyumva mu butungane cy'abantu nirirwa ndarungika bakose banje bakagenda bakumviriza umuntu tukumva aho bipfiriye naho bidapfiriye tukaba nitwe twabaye abahanuzi b'ubushikiranganje bw'ubutungane cedi kose b'ubushikiranganje bw'ubutungane cyane ni wari umukose w'umukuru w'igihugu ibi byose nivyo bidusubiza inyuma turi ku rugamba duhere kuri icyo ku rugamba twese turabakombata twese abarundi bose atandumwe avuye muri agatondo sinzi umuntu yanyandikiye ngo jewe ngo narize umwuga ngo ariko n'ukuri ngo ntabara ngo mpakazi nabuze ico nkora cyada mwishura nti nta mwuga wize umwuga wo gusaba akazi sintiyaje kubishura iyaba wize umwuga uba uri kurakora wize umwuga wo gusaba akazi erega ni twebwe dutegereza kwigisha bene gihugu narababwiye ko ari bagwiza tunga twebwe turi ndongozi tubereka inzira bacamwo tuborohereza mu byo bakora none turaborohereza mu gihe batwandikirana message ntituyishure ane sivyo Obera ariko aravuga noze CCB yavuze ati guhura iyo nagira ni devoir bitaranavugwa Obere guhura na CCB CFCB Obere kuvuga iti ADB nyaruka tuje hamwe na CFCB duhamagare amabanki duce duhamagara nabo muri finance nabo muri commerce ivyo bintu bitwaye iki vre ivyo birinda kugira ntuzeye plan quinquennale abunyene woshaka ubunyene uno munsi ntiwo bakorana iyo ufise ishaka ubunyene ntiwo babwira uti nitwava ngaha duce dukoranira duce duhurira wanje bo kwanga nukudashaka nagenda duhindura ingendo hariho imiti myinshi bo shobora kuba ndikizigenza mubi nkomanda nabi mugabo jewe mu vyonzi bitabo nasomye je ndiyigisha mu bitabo byose naba narasomye n'amadokima ivyo nakurikiranye nuko indongozi nziza niyereka abirongoye
ahari akanenge ikaberekana ingene bogakosora, sivyo? None ni kuki ndabivuze muca bavuga ko ndi mubi ngo yamvugiye ibintu, ariko ndabivuze muca mubabara. Mu minsi heze abashikiranganje ntibari bwamenyere, urumva ngo twebwe ngo twa monitation ngo kumva ngo twamakwira raporo ngo turi abantu bakuze ngo abaye territoire wahe kino c'est pas même manager son ministère ngo turabaye territoire ngo kwamakwira raporo nzobabazanye na bene gihugu je n'abakwira raporo yabo kandi simbabara abene gihugu mbona banyandikira ndi kwira raporo simbabara. None nce ndakubaza igituma utabikoze mbamenje, ntibari bwamenyera ingene ntwara. Shobora kuba ndumukomanda mubi, sikera ni 2027 bamuratora umukomanda mwiza bamuratora umukomanda mwiza. Ko shobora kuba ndi mubi mugabo ndabwiye jewe ni mu vyonzi nuko nategerezwa kubereka aho muriko murahuba. N'Imana ari Imana, abanyisirayeli bari mu rugendo barananiranye gushika ivuga iti ubu rero ndashizeho amategeko ntarengwa, uwuzorirenga bagoma n'ubundi mu myidodombo ngo hiravuga iti po mwebwe ntidushobora kujana. Imana yarabivuze uko nyene ngo Musa ngo jana abo bantu bawe je ntitujana kuko ndabona no bamarira mu bugaragwa hanyuma nuko nawe yaciye avuga ati naje yewe rero tutajana ntaho nja. Mugabo nk'ubu hari ikintu ntahanye gikomeye, iyi engagement ya CFCIB iriyemeje yuko urwo rugamba mugiye kurwana mwese, twese turwana, turwanye uwo mwasi wese ashaka kuzingamika itunga ry'igihugu turi kumwe. None CFCIB si eta majoro general y'abagweza atunga bose, sivyo? None eta majoro niyagwana uzokwaka kurwana nayo izoca ziravuga iti we tuviremwe ariko aratwononera udutesheje urubwa. Niko bizoca bigenda. Ako n'akanyamuneza. Ico nzi kandi ndongozi nziza nuko ihe ibikorwa abirongoye bose nta numwe atafise ibikorwa, mugabo bakarindira bize bikorwe n'umukuru w'igihugu kandi yarabibahaye. Ndabikoze ngo yango ariko aradukorera ibikorwa, none wase kubikora jari abene igihugu babaza jewe nca ndavyikorera nta kundi. Nka digitalization naramaze kumenya ko ata nomwe abishaka, ni jewe jenyine ndayishaka kubera n'itara. Nagira nabwire kuko shaka yuko hajya presidence ariho haba niyo eta major general y'igihugu, ntegereza kubona ingene ubutunzi bw'igihugu ariko barazunguruka ko vyase. Ubu rero tugira dutangura, umaze iminsi ndiko nkonsirita abahinga mu bijanye na digitalization, tumaze iminsi tuvugana kabisa, kandi hariho abarundi bafise n'ishaka baranyeretse nsanga mu Burundi twoshaka nta n'amahera menshi vyo dutwara kuko burya vyinshi birahari, turabinyegeza. None ikintu cyambere kizibye kuri digitalization c'est serveur niyo ya mbere zivye. None ko logiciel twifitiye abarundi bunyene bacu bazikora. Mugabo reka ndabaza, aha mu Burundi twari dufise infrastructure ikomeye cyane ya digitalization. Ministre wa Finance ndonderera ahagiye ibyakozwe muri DDR aho binyegeje byose, amaserveri yakoze kuri DDR bijya kwita karagamuntu biometrique, barinze bashobora bademobilize bose barabagirira identité biometrique, barabiconserve, arabi ibintu byose byari birimo muri kiya gisanda. General Serasaringa arabizi uko yarayitwaye, vyagiye amajahe bijya birihe ama ministère afise amaserveri ngaha, je ndazi ko yuzuye murabinyegeje. Ngira ntanguresheho Comité National de Digitalisation ibanze ihige etanderiye tuyibona turabivye dufise, hanyuma tumenye ibibura nico twokora. Ubushobozi bwo kurandura, guherengeteza,
guhonya gukomvomvora imitima mibi yose iri muri iki gihugu cyacu, kuko yarahatse indaro. Nivyo yari yarahatse indaro, ariko Uburundi buriko burakira, Uburundi buriko buratoha. Tubishimira Imana kuko yarabidufashije cyane. Twubake, duteragire, tuve ngaha twese tugiye kubaka, tugiye guteragira, tutagisubira mu kabajende, kuko iki gikorane niwo mutsi rero w'urugamba. Muvyumve neza, hamwe twobandanya ngo banaka bararenganya nanje ndenganye, banaka bagira iturire nanje ngigiturire, banaka barahatungiye nanje nzohatungira, tukishinga ivyo, mumenye yuko ivyashikiye abo badutaguriye, abo bakera, natwe bishobora kudushikira. Hamwe two kwishinga dukorera ku vy'abandi bya kera, kuko vyari bibi murabizi, aho ubusho bw'Uburundi bwabaye nabi. Rero no kugira ngo twumve, tugire ico dutinya, twumve ko ivyashikiye abandi byo dushikira. Abakozi b'Imana barinze bandika ngo abantu b'Imana baroye hehe, bari babonye ko atamwungere akibaho mu gihugu cacu. Hakenewe ba Ezekiyeli baze bakoma induru bati